Mama turabaramukije Namahoro ko tubasanze ngaha mu nshuti ya bose mwe muje kuhakora iki? twari twaje kwivuza yego jewe si ubwa mbere nza ngaha rero urumva igihe nahora nari ngwaye naraja kwa baganga bakampa imiti nkivuza bakampa iyo miti ndiko ndayimira sindonke imitende munyuma narayimize ntamerewe neza n'imidugo ntaduga no mu mutima byanse nukuri ndaza ku nshuti ya bose numva ikiganiro kimbarira ati hajya ku nshuti ya bose ndaza nje yemwe nabyumvise ku radio by'ukuri ndiyizira nshitse barantoye ingwara barambwira ko ngwaye ingwara zine barampaye imiti ndayinyoye emwe ubwo nyene nza numva ndatanguye kugira imitsi ndaduga imidugu mbere inkuru y'umwana isubira inyuma nari nadashwa amaraso ubwa mbere ndasubira ndahwa amaraso ubwa kabiri umwana akamvuza bikanka ubwa gatatu ndayadaha niho numva rero inshuti ya bose ndagendayo kugera n'uyu munsi ndabavuga neza inshuti ya bose yaramvuye sinasubiye kudahwa amaraso none n'ukuri Imana ibahezagire cyane mu miti yanyu irafasha kandi n'ukuri ku by'umutima waratoye mitende umushishito warateye mitende n'ukuri inshuti ya bose Imana ihezagire irafasha imiti yanyu. Murakoze mama utubwiye yuko wari urwaye ingwara zari izihe n'izihe? Barambwiye ko ngwaye umushishito barambwira ko ngwaye amafyigo hanyuma amaso izo ngwara zose nukuri zaratoye imitende ziba zaranyishe simba nkiriho nari narahwereye ariko iyo miti ndayinyoye nukuri sinasubiye kudahwa amaraso nukuri Imana ishimwe narakoze. None mama dusubiye inyuma izo ngwara zari zagufashe ryari uruzimanye ikinyana gute? Izo ngwara zamfashe kose nigeze sinibarutse abana benshi hanyuma rero ngira inguvu zo gukorera abana cenyene umuntu wanje tutari kumwe hanyuma rero ntera ngaho buruhe n'imyitwarariko n'ishavu bw'igishavu rimwe na rimwe iravyura umutima none ubu muri iki gihe merewe neza kubera abana barakuze barandungikira buzukuru bakamfasha nivyo n'uwo mutima wamengo ni ikintu kituma nyene cishavu kuko ni bana ingwara nyinshi zazanwa n'ishavu. None umaze kuja kwa muganga wahageye igihe kingana gute? Yo imyaka myinshi ni Bujumbura baranjanye barambuza izo ngwara ziranka gukira uko ndayadashwe umwana yaca njanye Bujumbura bakambura bikanga bagasubira ukundi ndayadashwe bakamvunjana Bujumbura akamvura muganga aruse ngasubira kuyadahwa ariko nje ku nshuti ya bose sinasubiye kudahwa amaraso niyo iyo miti ikirungurira kije nka nk'uwo muti ubwo nyene njagira kuri ubu ndakora bikeya muganga uko mvuze nyene ntorenze urugero. None ugereranya iyo ngwara kudahwa amaraso wari yimaranye igihe kingana gute? Yo narayimaranye nk'imyaka 3. None mu nshuti ya bose wahivuje imisi ingana gute bwa bumve ko bagize agahenge? Oya nukuri sinasubiye kudahwa amaraso sinasubiriye uwo bafise ingwara nk'iyo arafata aze ku nshuti ya bose nukuri jewe ibyo nabyumva ku radio kandi radio iyo mutango y'inshuti ya bose cyantegera neza kuko radio turayifitiye. Hariho abantu ndabona yuko ukuze batemera yuko umuti w'ikirundi ushobora kubavura bo babwira iki? Jewe ndakwijijwe nta nzoganwa kandi izo ngwara zankikanya nkijijwe nukuri nta muhamuro mugira naraja no kubapfumu kera ariko bakaguha umuti hamuye ariko uwo muti w'inshuti ya bose ntihamuye
nukuri ndakijijwe nta kasembwa ko kuvuga ngo ni mubi n'umuti ukiza atagasembwa kari kugira ngo ni naka yakuroze ariko abapfumu bo bakubwira ngo ni naka yakuroze kibure nibibi zimuzimu ariko kunjuti ya bose nta kintu muvuga none abo bapfumu bakubwiye ko ari naka yakuroze byaba ari byo oya mugabo uravye urabona yuko uwungutse kubera handi aho udakira nugufamba narapfuye ntuzi imva yanje bayarumye ndiko ndadahwa amaraso byari bitangaza waradahwa menshi wamengo niriba oya wamengo niriba bikaboromoka nkadahwa amaraso nkarindira ko aruhuka nkabura mugabo Imana umuntu apfa hageze none ugiye kwa muganga bakubwira ko urwaye iki bakupima esitoma arambutse ibiharage arambuza indagara arambuza isombe njaho ndabiheba ndabaho nabi njya nabi n'umunyu ndawuheba none ubu urya byose ubu ndabirya iyo ndoye imiti ngaha cyanza ndarya ubu byose uririra ndabirya kandi ngira umunyu muke ubaho none umuganga yagupimye ipetasi yabonye ko ari sawa yabonye umeze neza kuko je ngaha baranze ujyanye onyene namubonye mbamomvye genda muramukije asokorotse aho ngira ntantiyo umufasoni uraho je nawe mbonye none mama wadahwa nka kangahe ku munsi ndakubwire naraboromoka aho nkazimya ngabakasigurira ngaho ngaryama nkaguma ndaho natetse rero nikaja ku baganga bakamfufaza bigakama umwana ibujumbura ngwingo akanjana nkavuga kwa kundi nkamara nk'amezi abiri bigaca bigaruka ya miti ukamenya ntacyo yagize ariko ubu ndamaze imyaka 3 njara tarasubira kudaha imyaka 3 nimaze ukize ahandi buhasoma itariki katurabe itariki hasoma hawaje itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu bihumbi 2020 ubu turi muri 2022 kugira uhere haheze imyaka ingahe nawe imyaka 2 imyaka 2 batubwiye ko wigeze kuja ku mupfumu kera utarakizwa ku bapfumu babavura gute kera umufumu aguhemita akubwira ati ni ibintu watambutse mbere jewe n'abapfumu sinaroye kanini kuko nabona bimwe bakora ari ibyo kubesha naciye nza kwikirizwa mumaze igihe kingana gute mukijije ndamaze imyaka 30 none mama mu gihe wari wumva ko ari umuti w'ikirundi ntiwagize amakenga yo kuza kwivuza kubera wari ukijije igituma ntagize amakenga nuko nagenda ku baganga bakampa imiti kwa muganga nyene hanyuma rero nkaguma ndahwa ayo maraso ariko nja ngaha nyene bakampa uwo muti mumpaye uwo muti naciye ndasubira kudahwa ayo maraso n'ubu sindasubira kuyabona none ko hariho abakizwa bavuga yuko batanga umuti kirundi baba batoja mu ijuru bawunyoye wowe kubera utagize amakenga yo kureka kunywa amakenga nari kugira kuko gituma ntari kugira amakenga jewe nari narashesherewe nta muhamuro mwagize ngo barinde kuwuhamura koresha na gutya jewe mwampaye umuti ndanywa kandi igituma ntogira amakenga ntimuhamura kandi atari uko gusa guha umuti akagenda kugerageza ugarutse umushimira uti ce n'imitende kandi imitende niwe wijana kuko wakize genda ushima none ku bandi bavuga yuko batonga umuti w'ikirundi kubera bakijijwe cyane imite mu nshuti ya bose bo bahanuriye jewe ntawe no hanura ngo nuhebe wenyene niwe yumva ashesherejwe akagenda kandi hari abapfa banka kuzi no genda bazi nabibabwiye bakapfa bagahe ari hejuru y'akagaye ngo baba kandi ngo bahemutse ngo bahemukiye nde
kuko wanyoye imiti bamwe arabakizwa. None kera imiti ndabona ukuze imiti y'ikizungu itaragwira imiti y'ikirundi ntibayikoresha. None ababyeyi bacu ntibaduha imiti y'ikirundi. Naho jewe nabishimye kuko nabona mabukwe yarampa umuti w'ubwo mu nda. Niko mabukwe mu gihe nibaruka hose yaba yampaye imiti y'ikirundi. Imiti y'ikirundi yaramye by'ukuri si vyubu na kera barayikoresha kandi hariya bayikoresha mu buryo bwiza batiriwe barabihamura abapfumu baje vuba mbere. None mama ni igiki ushimira ikigo cy'ubuvuzi kamwe inshuti ya bose? Ndayishimira yuko yamvuye n'ukuri bumeze neza none bahezagira. Kuri abantu barayivuga neza na je ndimwe kuri barayivuga neza uwogira amakenga arayegera radiyo. Radiyo iriko iravuga ku inshuti ya bose iriko iraganira begere bumvire intahe zihari naje nizo numvirije. Ntabwo umuntu agowe amerewe nabi yobura guca yegera ku inshuti ya bose. Hariho abantu bavuze ngo zijya ntahe z'abantu bari kwiradiyo ngo namahera bo babaha kugira ngo bavuge ko bari bagwaye kandi ngo batari bagwaye. Oya ivyo ntibishoboka na jewe nayifuziye ntahe ko noja mu nkashima ibyiza inshuti ya bose yankoreye. Naje nayifuza by'ukuri. Yego nahora ndavyumvira ngaca mvuga nti nanje umunsi nagenzo shinga intahe. Mbego uvyumviza ku radiyo ko ari nyinshi zivuga iby'inshuti ya bose. FM. Umuco FM. Mbe hajya mwe musanzwe muba hehe? Intahe. Wibera Intahe. Abantu b'Intahe bahora bakubona ubu wari muri babandi bavuga waretse wenyene. Hanyuma rero na ubu rero ko gusubiza nawe yahereye kuvuriza Bujumbura. Yarantangira amahera. Karumva ndacirama. Mugabo ndagiye gutora mitende nja. Inshuti ya bose. Ni wamutelefoni uramubwira uti rega yasanze narigeze ndamubarira nabone ndamugora kanini ngashavu. Ndamubwira nti akira telefone izi nomero umuhamagara. Mama wawe tumutwaye ingwara zimeze neza. Yibutse ukuntu yamvuje ngo nimumuhe igice batora igice rero kuri izo ngwara zose ndazitwarira imiti zose. Wararembye bibaza ko ari gusaza ubu babwire yeme ntako bavuga nta na kumwe ahubwo bavuga bati wowe sinzi iyo wakiriye. Erega izo ngwara benshi kandi nka n'abashingira intahe iyo nakiriye. Erega bujye mutaho biragoye ni kure kushikira. None iyo kwashingira intahe abona bavyemera ko ari byo baravyemera nyene babura gahera ko kuza. Ane mutaha rero benshi bagwaye bene izo ngwara benshi no gupfa barapfa. Yego nukuri na jewe ku myaka 75 mfise manarafuye nimba yanje yarazimanganye nukuri sinzi nkiriho. Urumva wari uremvye cyane. Iyo ntabona ha nari ntwari ukijya gukora. Oya n'umudugo sinaduga no kwisoko sinageza kugenda. None kugira ngo ushike nkaho bigenje gute? Naje mu muduga. Yego. Naje mu muduga nsubira inyuma mu muduga. Yego mihamurashite ngaha bakwakiriye gute? Banyakiriye neza bashabona bari n'urukundo. Mwege muri n'urukundo by'ukuri bari n'urukundo. Barakira umuntu neza ahagwaye akaremba bakamukurikirana. Kandi je naho bavuga ngo dufaranga ngo muca ngo nitwishi je n'ukuri natanguje amahera. Hanyuma rero ndose dukeya ndaza ndose twishi ndaza kuko abana bavyeyi sinovuga ngo hariho ndi muganga no kwirukira yonkiza. Imana yonyene kuko mufatikanya n'Imana. None Imana yasize ikigo cy'ubuvuzi kamwe inshuti ya bose wishimira gute? Niko yishimira mushishikare kuza muratera kamo mutubarira n'abandi bumvireho.
kurwara. none mama uhora usengera yuko basenga ushira mu kigo cy'ite bose ngo gikomere nyene no kubasengera nyene kugira mukomere kuko by'ukuri munafasha rwose umuntu yarabahezagiriye amaboko yanyu yarahezagiye. Urabona yuko imiti y'inshuti y'abasaki irafasha mu gutera mu by'amagara y'abantu. Yego by'ukuri Bibona gute? Ndavyibona ko n'umutama wanje by'ukuri narahise ndamuha yaramerewe nabi. N'ubu ni neza. Nawe ni waciye umuha ko kora kuki wawe? Yego naramuha ko nyene iyo ndiko ndawufungura nawe ushuhije naramuha. Yego nyene nawe yaciye ameze gute? Oya n'umutama nyene mugarakuze. Ariko rero nawe nyene yatakaza arakabona ko oya ntabaja no mu isoko. None urazomuzana none mugurire keza. Nzomuzana nyene. Yego. Mama tubashimire. Yego shimya. Murakoze cyane. Imana ibahezagira. Nawe guhezagira. Kandi igume bakomeza. Yego cyane. Murakoze. inshuti ya bose yo ni